Intambara mu bihangange mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yagarutse cyane cyane mu bitwa ko bari muri cercle de généraux no kuvuga ka kagwe k'ibihangange byo mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi bafise ipete rya generali. N'intambara yazanywe na General Major Christophe Manirambo n'abatazira wa Kenya. Uyu kandi akaba ari no mu kagwe kadasanzwe President Evariste Ndayishimiye agisha inama mbere ko yigeze no gutumigwa muri commune Giheta mu Kibimba ku rugo rwa President Evariste Ndayishimiye aho yari agiye gukoresha inama cyane cyane ngo barabe ingene bazogaba ibibanza bamwe mu bategetsi barimwo kuri uyu munsi. Hari abashinga amateka, abakenguza amateka ndetse n'abandi batandukanye. N'intambara idasanzwe rero ni nayo tugira tuze tugaruke ko bamwe bati ese ko Prime niyo ngabo nawe yoba abirimwo. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane kubiriko biravugwa mu kutumvikana kuri hagati ya bimwe mu bihangange bikomeye cyane mu nzego nkuru z'umutekano. Benshi baribuka ko iyi ntambara yatanguye mu mwaka w'2014. Burya kubatabizi neza bamwe mu bategetsi bo muri CNDD-FDD cyane cyane abafise amapeto yo hejuru harimwo ukutumvikana kudasanzwe. Dutangure mu vyabe mu mwaka w'2014 benshi baribuka ubwo umukuru wahora ari umukuru w'igihugu umwisi Petero Nkurunziza yashaka kwitoreza ikiringo ca gatatu mu mwaka w'2015. Hari bamwe mu bihangange mu nzego z'umutekano batavyumvise kimwe ico gihe. Biranashikaho ibihangange 14 vyandika ikete bose bashira bikimikono yabo baryandikira President Nkurunziza. Ico gihe babanza kumusaba ko yokura mu bibanza General Rengeme Bunyoni ndetse na General n'umuhisi Adolphe Nshimiyimana kugira ngo azitoreze ico kibanza ivyo President Nkurunziza yumvise mu nyuma akabakura ariko akabaziza nde mabanga atabamaramaje. Vyasubiriye kugaragara mu mwaka w'2022 ubwo Arengeme Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere ahanganye n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Naho bikavuga yuko hari impande zibiri, hari uruhande rwa Varisito Ndayishimiye ndetse n'uruhande rwabo kwa Bunyoni bitwa ko bari mwiragi ry'umwisi Petero Nkurunziza. Ari naho benshi kuri ubu mu basirikare b'amapeta ahambaye cyane mu gihugu babarizwa. President Ndayishimiye rero yagiye arakura bamwe mu bibanza akabashira mu bindi aho benshi abigizayo cyane mu bibanza babifisaho bihurira n'urwego rw'umutekano ndetse no kwivuna abansi kuko yaratinye ko hazovamwo abashobora kumutembagaza ku butegetsi yadasoje n'ikiringo ciwe. N'intambara yashitse no mu mugambwe CNDD-FDD. President Ndayishimiye ashaka kwiyagira umugambwe ariko Reverend Ndikuriyo amubera ibamba amubwira ko ivyo bitokunda. Mu ntango z'uyu mwaka muri nzero benshi barazi vyabaye kuri Reverend Ndikuriyo aja kwivuriza hanze bigatuma President Ndayishimiye akura umwe mu basirikare bakomeye cyane bakura mu biro vy'umukuru w'igihugu Murantunge n'umupolisi bakura mu biro vy'umukuru w'igihugu ashaka kumugira urongora umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu ariko navyo bikaza kwanga kuko Reverend Ndikuriyo yaje kugaruka mu nyuma. Impari zarabandanije imbere yuko haba amatora y'abashinga amateka. Ico gihe hariko humvikana ko bashaka kugabura ibibanza ariko President Ndayishimiye akaba yarashaka ko umwe mu bizigiga wiwe ari we yotwara inama nshinga amateka. Ivyo Gerard Ndabirabe yarahiye ararengwa ko bitokunda. Byashitse mu mugambwe CNDD-FDD kandi naho Evariste Ndayishimiye arashaka kwihagira ikibanza c'umukuru cuko umwizigiga wiwe ari we agomba kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ariko navyo birankaberananirana. Reverend Ndikuriyo abandanya kubibamba bikavuga yuko hari akarwi gakomeye cyane k'abagenerali kishize hamwe kugira ngo Evariste Ndayishimiye atazogafatira ingamba kuko bigaragaye ko Evariste Ndayishimiye yaramutse abatsinze mu mwaka w'2027 yo kwigarurira umugambwe kandi akigarurira ikibanza cy'umukuru w'igihugu kandi nabo akabigiza kure mu gisata ca politike. Sivyo nagira ngo ngaruke ko gusa icyo nagira ngo ngaruke ko nuko benshi bazi yuko mu bihangange habarimwo abo buri gihangange gifise ko ububasha. Benshi baribuka ko Arengeme Bunyoni nawe yarafise abizigirwa bibe bakomeye cyane nk'abo bapfunganywe kuri dossier imwe harimo nka Colonel Samuel Desino Bamfumukeko ndetse na Colonel Desire Uwamahoro.
Gervais Ndirakobuca vyari bizwi ko Martin Teretse nawe ari umwe mu bamwumvira cyane, ndetse kandi uyu General Christophe Murantunge, General Major de Police Christophe Manirambona Batazira wa Kenya, nawe akaba afise undi mwizigigo wiwe ariwe bita Nyeganyega. Unyeganyega rero arapfunzwe. Colonel Murantunge, General Major de Police Christophe Manirambona Batazira wa Kenya ari mu bantu bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko asanzwe ari cegera cy'umugenduzi mukuru w'igipolisi. Hari impari zidasanzwe rero hagati y'abategetsi mu gipolisi kwipfungwa rya Nyeganyega. Icegera cy'umugenduzi mukuru w'igipolisi ashaka kurekuza Nyeganyega, ariko abandi bose bavyanse. Mushamake, Nyeganyega nakadosoka kuri General Major de Police Christophe Manirambona Batazira wa Kenya, akaba asanzwe ari icegera cy'umugenduzi mukuru w'igipolisi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. General Major de Police Christophe Manirambona Batazira wa Kenya afata Nyeganyega nk'umuhungu we mu vy'akazi. Uwo niwe rero yamagerageza gukingira komiseri Nyeganyega mabi yose yamakora, niwe yama amwunguruza mitation akamushira hatandukanye, kuko ahaca hose yamakora ikibi akabana nabi n'abanyagihugu. Muti none koko wa Kenya arashobora kurekuza Nyeganyega? Wa Kenya amaze kumenya uko uwafata nk'umuhungu wiwe yafashwe muri ayo makosa, cyata mu makosa y'urudandazo rw'igitoro cy'amagendo, yacatangura gukora ibishoboka kugira zimanganya dosiye ngo yobarana kariye uwafatishije Nyeganyega. Aha rero nta wuzi ko ico gihangange wa Kenya gyava corerwa kugira kirekuze Nyeganyega, kuko amasoko yacu yemeza ko abandi bategetse mu gipolisi barahiye bararengwa ko Nyeganyega atari kugwa, bagira bati amakosa ya Nyeganyega amaze gukora ni menshi, ategerezwa gwana, kuko iyaba ari uwundi aba yarahanywe kera, ese asumvye pete abandi bapfunzwe. Muri aba bose bakavuga ko no muri aba bapfunzwe hagarukamwo izina ry'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ariwe Arengewe mu Bunyoni, nubwo bitavugirwa hejuru. Bongera bakavuga ko bitumvikana ukuntu yataye akazi ahakorera agaca afatanwa ibitoro mu mwambaro w'akazi. Umuntu aratikira indiro ciwe akaja mu yindi ntara n'umwambaro w'akazi gukora urudandazwa rw'amagendo, agaca yongera akagomba kurasa abapolisi bamuhagaritse, ategerezwa guhanwa. Ayo namwe mu majambo ashikirizwa muri zo mpari barimwo. Ikindi bavuze mu gusaba ko ahanwa nuko yaramaze igihe kinini akora urwo rudandazwa rw'amagendo rw'ibitoro, aho binemezwa ko ari we yasa n'uwigaruriye urwo rudandazwa mu Rumonge. Ivyo kandi babisanze muri telefone yiwe nyuma yo kumagarika, kuko vyagaragaye mu butumwa message yahana nabo basangira urwo rudandazwa. Tubibutse ko Nyeganyega aho yaciye hose yagiye yararangwa n'amabi adasanzwe yo guhohotera no kugandagura abanyagihugu. Aho yaheruka muri komisariya ya Kabarore mu Kayanza yarakoze amarorerwa gushika aho abanyagihugu bategura kumwihora, kuko bari barahiye ko batobandanya kwihanganira ubwicanyi Nyeganyega yariko arakora. Abanyagihugu bavuga ko bazomugandagura ku bw'agashavu. Bimaze kumenyekana ko agashavu kabaye kenshi mu banyagihugu, ya nshuti yiwe General Major de Police Christophe Manirambona Batazira wa Kenya yaciye amukuraho Kabarore amurungika amurungika vyuta muri komisariya ya Bweru mu Ruyigi. Ngico rero dosi ihambaye cyane iriko iravuga mu bihangange bikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, abo benshi bariko baragaruka kuri uyu apfunzwe yagirizwa rw'amagendo rw'ibitoro. Tubibutse ko uyu bivugwa yuko ari karatoba isoko rikomeye cyane ry'umwe mu bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ko akorera muri Ntare House. Kubatazi izina Nyeganyega nubwo rizwi hose, akaba ari yitwa Komiseri Moyize Arakaza. Muri aka kanya rero kaba gipfungiwe mu gasho ka Police Judiciaire Bujumbura, aho ingebe biriko birakora amanama kugira ngo barabe ko yore kugwa, mu gihe abandi bo barahiye bararengwa ko General Major de Police Christophe Manirambona Batazira wa Kenya tacu yokora kugira ngo arekuze uyu benshi bavuga ko umunyamabi akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abakozi ba Gigo Business Company baratabaza. Ihinguro ry'inzoga n'amazi Gigo Business Company riherutse kugira isanganya ry'umuriro. Abakozi babiri barahiye ubu bari mu bitaro. Zifashe gutyo kandi mu gihe abakozi b'iyo societe bavuga ko bafashwe nabi cyane ku buryo niyo bagize isanganya ry'akazi batigera bavuzwa. Batwandikiye mu ntumbero yo kwitabariza, bifuza ko ubutumwa bwabo bushikira abatwara Gigo Business Company be n'umushikiranganje ajejwe akazi n'abakozi. Muti ubutumwa bwabo buravuga ngwiki: Jewe ndakwandikiye kwizina ry'abakozi bakorera Gigo Business Company, uruganda ruhingura inzoga bita Safari na Soma rwahiye, tangawizi yitwa Nezera be n'amazi yitwa Sierre.
uruganda rufise icicaro kuri Shanike hepfo ya Sifari. Ni uruganda rw'umugwizatunga yitwa Gilbert Ntunzwe n'Imana batazira Rudubi. Hano badutwara be n'umukenyezi wiwe yitwa Berize Kamahoro. Mwijoro ryo gatanu bucari kuwa gatandatu harabaye isanganya ry'umuriro ryononye ibintu bitari bike mu ruganda. Abasore babiri beza bakura muri laboratoire nabo barahiye ubagwariye mu bitaro vy'abapolisi. Abo bakozi umwe yitwa Nowa uwundi yitwa Destin. Ingorane ikomeye tunafise nuko uruganda tutagira silence. Urumva ko haba ivyo nonekaye, haba abakozi bahiye ata silence izogira ico ifashije. Amagorwa rero y'aba bakozi ba Gigo Business Company. Uti ibi vyashikiye bano bakozi bitumye dushira habo n'ingene abakozi bo ruganda bafashwe nabi. Subwa mbere umukozi agize sanganya hano, hari undi mukozi yacumiswe n'igicupa kugeza ubu avundiye mu nzu. Twega abakozi nitwe twegeranye intererano kugira ashobore kuja kwivuza. Murumva ko biteye isoni kubona umukozi agira isanganya ry'akazi ari ku ruganda ntirumuvuze. Naba barabahiye ntituzi ko bazokira, hamwe mutosemerera turazi ko uruganda ataco ruzobafasha. Muri runo ruganda umukozi akora atagira amasezerano y'akazi, contrat de travail, ahembwa intica ntikize. Benshi duhembwa amafaranga 150 ku kwezi. Nabo barabahiye niyo bahembwa. Ubuzima bw'uno munsi mu gisagara ca Bujumbura amafaranga ntaca dushoboza. Ubonye umusore akora hano ntaca ashobora kwimarira mu buzima. Ntavyo kunguruza abakozi bibaho. Kuvuza umukozi ntibivugwa. Twese dukora amasaha y'umurengera ariko nta numwe ahembegwa amasaha y'umurengera. Naho dufashwe nabi ishiramwe ryo riratunze rwose, ni ishiramwe ryunguka cyane. Nyene ryo agoma yigurira imiduga, hani ruzuye ntiworaba. Gilbert Ntunzwe n'Imana afise inganda zitandatu harimo n'urukora amacupa. Igisagara kimaze akigura ariko nibuka guha agaciro abakozi biwe. Hano turafise ikibazo gikomeye cy'akazu ka sugumwe, toilette. Kubera ikaritsiye turimwe yuzuye amazi, toilette bayikoresha indwi imwe igaca yuzura, tugaca tumara nk'indwi ata toilette nimwe hari. Mwibaze namwe ahantu hakorera abakozi barenga 200 ku munsi ingene bigenda haciye indwi badafise toilette. Uti rero hari ico abakozi bariko barasaba n'abategetsi bo hejuru ngo bategerezwa gukorera ko kugira ngo batunganirize bamwe mu bakozi babarizwa uru ruganda. Icambere ngo basavye no na Destin bitwararikwe nk'abakozi bagiriye isanganya ku kazi nibavuzwe bakire, nibatakunda ko babandanya akazi kubera iryo sanganya tudusaba ko bazosumbushwa kugira babandanye kubaho. Turasaba kandi abatwara Gigo Business Company ko ngo baha amategeko agenga akazi mu Burundi maze umukozi wese asinyishwe contrat y'akazi. Turasaba umushahara uduhiteka nk'uko shiramwe turiko turariteza imbere. Turasaba ko abakozi bose bafatwa cyo kimwe, haveho nkunzi tuma inshuti za Gilbert na Berize zo zidugirizwa umushahara zonyine. Turasaba ko duhembegwa amasaha y'umurengera. Turasaba kandi umushikiranganje jejwe abakozi akazi be n'ubugenduzi bw'akazi ko bo tugendera bakaraba ko dukoreshwa n'ingene dufashwe maze bategeke ibarizwa ry'amategeko agenga abakozi mu Burundi. Turipfuza ko uruganda rubandanye gutera imbere. Turashima kandi ko twaharonsa akazi ariko nibisigura ko uburenganzira bw'umukozi buca bonyogwa ngo nuko abakeneye akazi ari benshi mu Burundi. Ibi bintu hana abakozi bavuga birahambaye. Abakoresha bigenga benshi barafata n'aba bakozi babo bitwaje ko abashomera ari benshi mu Burundi. Uho bahahaye akazi bahakwa kumugira umuja wabo kubera bazi ko atahari buje handi. Birambaye ko umushikiranganje bujerwa akazi umenya kubahiriza abakozi bose ubuzi barimwo. Leta General Gabriel Niziga mu batazira ati yarongoye ubushikiranganje bujejwe akazi arakwiye guhagurukira kino kibazo. Ubwo avyitwareka mu gihe we nyene azwi nk'umukoresha yigenga atabaye akarorero mu bakozi bamukorera. Ni ikibazo benshi ariko kandi nanone benshi bakavuga ko aba bakozi b'uru ruganda bakwiye gutunganizwa kuko bidasiguritse ingene umuntu aba umugwiza atunga ariko akama akoresha abantu kugira ngo ubuzima bwabo buhagorerwe gusa atakindi bariko barungukamwo usivye kugwa mu masanganya nkaya ashobora no gutuma bagira ubumuga buhoraho buzotuma batabandanye gukora
kugira ngo ubisune ubuzima bwabo bwa misi yose. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuza TV Imana bayazagire mu kugwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.